ariho ngaha, bavuye hafi n'abavuye kure. Imana yatugiriye neza. Ngunda kuvuga nti umuntu iyo yifukuye agashuka hajya bavuye mu rupfu, kabona uragiye urakoze ikintu, uraje gusenga cyangwa ikindi wagabiye gukora n'ubuntu. Twagiriye ubuntu rero kugira tube hano kandi tube turiko turumva ibi turiko turumva, uhereye mu ndirimbo no muri aya majambo. Umuntu aharire bivuye undi muntu yarakosheje, hanyuma rero acasaba imbabazi uwo muntu, muga yari umupagano uwo muntu. Hanyuma rero aca aramubarira ati ndakubabariye, ati ntuzosubire. Hanyuma rero haciye iyindi minsi aca arasubira. Hanyuma rero aca aragenda ati mbabarira, atumviriza naka, ati usibye kuguha imbabazi z'uyu munsi na zimwe naguha mbere ndazikwatse. Ariho rero abantu bigora rero umuntu atanga imbabazi. Iyo umuntu aharigwa nawe aba yahariye. Rero urugero uharirako cyanke mparirako nigo n'Imana iduharirako. Ntitwizibirire rero ngo usange twiyugaranye kubera tutatanze imbabazi. None hari kibi baba baragukoreye kirusha icyo Yosefu bamukoreye bene se? Kirahari, ariko yarabahariye, arabaha n'ivyo kubatunga. Nuko rero dushishikare hariya muri Hoseya igice c'indwi, ndasoma mpereye ku murongo w'8. Nuko rero na 981. Efurayimu yivanga n'ayandi mahanga. Efurayimu ameze nk'umukate utagaraguye uzigiye uruhande rumwe. Abanyamahanga bamumaze inkomezi ariko ntabizi, mbere yadombagije n'imvi ariko ntabizi. N'aya majambo Efurayimu, abanyamahanga bamumara inkomezi. Kandi umuntu atanguye kudombagiza imvi abakuze, atari ubu zisigaye zisinda zikaza hakiri kare, ariko zizira igihe cyacyo, n'uwo zije kare nta musonga wazo ndabizi. Hanyuma rero Efurayimu rero yivanga n'ayandi mahanga. Amaze kwivanga rero abanyamahanga baciye bamumara inkomezi. Kwivanga kasanga yivanze, yasubiriye arivanga, bica bimuheza inkomezi. N'aya majambo rero numva ko umuntu akwiye kumenya uwo ari we, akamenya nabo mumara inkomezi. Naho mwamuri hasa ngaha umwe agakizwa ubundi ntakizwe, uwo abaye umunyamahanga. Nivyo mwiyumvira si bimwe, n'imigambi si imwe, naho mworota ibinyuranye. Naho mwoba mubana, mbere ngo umugore azojyanwa umugabo arekwe, cyangwa umugabo ajyanwe umugore arekwe. Rero abanyamahanga si bariya bari muri biriya bihugu. Abanyamahanga jambo ry'Imana rigomba kuvuga turi kumwe. Mbega umwana wawe wabyaye ushobora kuba umunyamahanga? Ujya wese yo gukura kugakiza, ujya wese mudatumbereye inzira y'ukwizera, umufate ko ari iki? Naho mwamuvukana n'umunyamahanga, kuko ninjabuka ku masezerano. Rero Efurayimu yivanga n'amahanga, bamumara inkomezi, amera nk'umukate uzigiye uruhande rumwe. Mbe nka wewe hamwe woba ugiye kugura umukate, nibaza ko benshi bayigura, abayikora si benshi. Mbe wewe
umukate hamwe woba uyishoye uruhande ruzigiye worushyira hehe? Kubera iki? Kuko barubonye baca bawunebagura. None rero hariho ukuntu umuntu akwiye kumera neza bivanye n'izi mbabazi twariko turumva. Rero abanyamahanga ntibatumare inkomezi ngo dusigare tumeze nk'umukate, uruhande rumwe umeze neza urundi umeze nabi. Rero mu ishengero burya haje benshi, twinjiye turi benshi, hari n'abinjiye batatu umwidegemvyo wacu, hari n'abinjiye bafise izindi ntumbero. Rero mu ishengero turi kumwe ari kivange. N'Abisirayeli mu kuva hariya muri Egiputa bajyanye n'igugu ry'abanyamahanga n'ibyo bashoreye, hanyuma rero baca babamara inkomezi. Kandi na hariya guharura igice cya 4:11-4 ngo abanyamahanga b'ikivange bajyanye nabo, hanyuma babatera ingorane, batangura gusaba inyama, bica bibatera ibibazo. Abisirayeli batangura kurira, naho umwana yoba atekereje ngaho umwe yamuzaniye agakate cyangwa ikibenye, ukabona ubundi ariko ararya, ibyo byose aca ashaka. Undi niwe yahora dutera inkuru ubundi akiriho yari umukorezi ngo patiri agaca avuga ati ntimuzosubire kuza mu cyemerezo mwanyoye inzoga muca mumotereza umusaseredoti nawe agashaka. None rero n'umwana wamutekereye ubundi aca ashaka. None rero aba turi kumwe ntawe ushobora kuvuga ati naka na naka. Muga Yesu yaraduhaye urugezo, yavuze ngo tuzobamenyera hariya Matayo 10:16 ngo tuzobamenyera hehe? Rero tuzomenyekanira ku byo twama, ivyo tuvuga, imvugo yacu izoturanga. Rero abanyamahanga ntibatumara inkomezi. None hano umenga turakuze dutanguye kudombagiza imvi. Abanyamahanga rero bakumaza inkomezi, uca usigara atajambo ufise, uca usigara uri gikatsi. Mu vy'imwemerere umuntu araba igikatsi. Twigeze kuba turi kumwe n'aba batama, sinzi ko akivyibuka, twari tuje, sinibuka ikibazo cyari hari ibikanka. Hanyuma rero turaza duhura n'umugabo, abagabo babiri bariko barya misigati igisanzwe. Mvuze y'ikirundi ngira ni y'ibigori, mvuze y'ikizungu nimwe bya bikaje biva mu isukari. Duhura rero n'abo bagabo ari mu gatondo bariko barasigatura barya. Ibi bintu nabiheruka nkiri umwana. Abagabo iyo bapfuma baba n'abagore data wanje cyangwa hanyuma rero tugenda turabavuga ko none basi byabagoye ntibari kwicara hepfo y'inzira. None rero ndibaza ko mwese mwariye ijya misigati, mwarayiriye cyangwa basi nshyire mu kizungu hariho utwo bita jojo cyangwa bazoka, ukigatamira haragera igihe ugatamira, hanyuma rero ukanunuza hakagera igihe wumva ko gakeneye kuva mu kantu kagacira, kaba kabaye iki? Igikatsi gikamvugwa. Rero abanyamahanga barashobora kukumara inkomezi bakagukamvura ugasigara uri gikatsi, bagaca bavuga bati mbega ujya yarigeze aca no mu mazi basha kandi akutse, kandi womenga n'ibikorwa yarafise, ariko mugabo agasigara ari iki? Kuko isi yamukamvuye, abanyamahanga bamumaze inkomezi, asigaye atakimota mu by'ubukristo. Rero abanyamahanga ntibatumara inkomezi, dusaba inkomezi nk'uko bamwe bamaze kuvuga,
dusabe inkomezi, kuko mu Kirundi bavuze ngo utambana na mukeba ntakubita urugohe, kuko ukubise urugohe bigenda nabi. Rero turafise umwansi, dusabe inkomezi abanyamahanga, abapagani ntibatumara inkomezi. Hariya Zaburi 105 murongo wa 35 n'umurongo wa 36 kuri 34. Kandi ntibahonya amahanga nk'uko Uhoraho yabageze, ariko bivangavanga n'amahanga. Zaburi 106 umurongo wa 34. Reka ntangure. Kandi ntibahonya amahanga nk'uko Uhoraho yabageze, ariko bivangavanga n'amahanga, biga ingeso zayo, baba basavyi b'ibigirwamana, bibahindukira umutego. Murabona ko Uhoraho yari yarabageze ko batifatanya n'amahanga bakikije. Hanyuma rero barifatanya, biga ingeso zabo, batangura gukora uko bakora, batangura gusaba ibigirwamana vyabo, bibahindukira umutego. Murabona ujya murongo ngo bivangavanga, murabona ko vyisubiriza. Hari ukwivanga ugasubira ukivanga, ugasubira ukivanga, bivangavanga n'ayandi mahanga, ntibaba bakimenyekana. Hari aho umuntu uyoberwa ko ari umukristo, ukayoberwa ko ari umuntu w'umupagani. Ejo twari ko tuvuga guhindagurika, ugasanga hariho agakoko kageze ngaha muri aya mashugwe asa gutya, gaca gasa naha, gahuye n'aya y'ubururu gasa gutya, n'aya katsi k'intuze akaba gutya. Ugaheruka nk'umukristo yavuye aha mu mugamba ntanga karorero, ugaca usanga yimanukiye aho muri kaminuza, ugaca usanga twe twaheruka ari umuntu w'umukobwa, hanyuma ageze hariya ugaca witiranya kubera usanze yabaye uwundi. Nigeze kugenda i Bujumbura, uyu mukobwa umwe ndamuyoberwa, mbwa yari umupagani. Hanyuma rero aca arampamagara kuko twabana muhira ku Gatumba. Hanyuma rero ukuntu yari yambaye sinari kumutora, kuko byantangaje umuntu wino ukuntu yambaye. Rero ubundi nawe ahura n'umukristo bahuriye Matana, aramuhamagara asanga yambaye ipantaro, aramukwepa. Urumva rero mukwepa yamubonye. Rero umuntu akiyoberanya, akihindagura uko amahanga mwegereye ameze, ugasanga niko ameze, akaba umukristo aduze hariya kubera mu gisagara hari abantu benshi atamenyekana, ugaca usanga abaye uwundi. Uwo rero aba ariko arivanga, agasubira akivanga, agasubira akivanga, abanyamahanga bakamumara inkomezi. Za ndirimbo yahora aririmba zikagenda zihera, ya myanya yo gusenga yahora aronka ikagenda ihera. Hanyuma rero bagaca bavuga nka mwebwe muri abasirimu ngo nta gukizwa nk'umupeiza. Nawe rero agakiza k'abapeiza n'abaye interegituweli, basi ijuru ririho ryabo si rimwe. Undi ngo hari ahandi hantu ngo bamubwira kwiga igice, araraba ati none nzigana igice ndabarya. Ati none hari ijuru ry'aba mwebwe muhambaye n'irya bato bato. Ukuri kurateba kugagondoza umuntu, arateba aremera, arumva ko bamubwiye ukuri aravyemera. Hanyuma rero umuntu rero yoye kwivanga n'abanyamahanga ngo bamumare inkomezi. Ugasanga umuntu ntagisenga, ntagikora ibikorwa by'Imana kubera yahuye n'igugu, yahuye n'ikivange kiramunyoha,
kimumara inkomezi. Rero umuntu iyo amaze guhera inkomezi no kurya biramunanira. None hajya umuntu iyo arigoye iyo arwaye ntibagira bati tukugeze utu ateka ashyira hiyo, kiretse abanyeshuri ngo agiye kugwaza uwundi akabona ntabiriye ati ntubiriye, ati ntacyo reka ndabyirira. Ajya abanyeshuri ntibagwazanya, nubaza kuko ugwaza bikeneye, wewe ugize ngo ugira uhingitanye usanga bikuyemo. None rero iyo umuntu atanguye kugwara ntaza ku meza, iyo umuntu aho tubonera umuntu ko atanguye kugwara tugaca tumenya tuti abanyamahanga baramumaze inkomezi. Nimba yagiye Gitega cyangwa i Bujumbura cyangwa mu tundi dusagara, agaruka ahunga urusengero, agaruka ahunga abakozi b'Imana. Ucumenya utabanyamahanga hari ikintu bamukoreye, baramunyoshe, baramumara inkomezi, asigara ari gikatsi. Ubundi yarabaye mu ishengero, hanyuma rero ikindi gihe rero baramubwira bati naka senga. Hanyuma rero ati je ntavyo nateguye. None gusenga birategurwa. Mugabo abanyamahanga bamumaze inkomezi arabura ivyo asenga. Ubundi nawe uwo naramubonye, ubundi nawe numvise ngo bamubwiye ngo asenge ati kaje nizindukiye mu ngora. Rero abanyamahanga barashobora kukuvivura ugasigara uri gikatsi bigaca byanka kusenga. Undi mugabo nawe byanse ko asengera indya arazitamira, hanyuma rero azitamiye aca arazicira ati n'ahandi wa mugore we bubiteye kubisengera. None tutabadendereje aho twohava tuvuga ngo babisengere bakinabibwata. None rero iyo umuntu bimuburiye ntaburi ibyo yitwaza. Icyo gica kikwereka ko abanyamahanga bamuhejeje, bamununuje bakamumara inkomezi, agasigara umubona ngaha ubona agenda mugabo yamaze kuba nka wa mukate uzigiye uruhande rumwe, usomye hepfo yamaze kuba nk'inuma y'ikizeze, ubandanije ugasanga ikindi gihe mbega naka ko ntaherutse kumubona. Batari ko nawe utamubonye ari ngaha hafi. Igihe kimwe hari ahantu hamwe umwarimu abanyamahanga baramumara inkomezi, hanyuma rero kwikanisa ntiyaza, hanyuma abakristo baca batangura kubaza ingene bimeze. Umurongozi nawe aca arabaza ati mbega ati umwarimu wanyu bimeze gute? Hanyuma rero ati kantagwaye, ati twe twamurenganye kwibarabara. Hanyuma rero aca aragenda nyamurongozi, bageze hariya aramutelefona, amutelefone ati hajya nase ko muhemu yera mvuga ko ati satani yarandashe. Urumva rero umuntu arashobora kugenda ari cengenge, agashobora kuba ngaha kaba muri korara, kaba no muri ibi bikorwa, mugabo abanyamahanga bamumaze iki? Mugabo agapfa kwinanata nka wa mwami, ariko ku kirengazuba azomenyekana. Rero abanyamahanga twiyubare. Migani igice cya 24 ku murongo wa 10. Ni wadendebukirwa ku munsi w'ibyago, inkomezi zawe zizoba zaringe. Umuntu rero abanyamahanga nibamukwega bakamugira uko bigombeye, azoba atankomezi yari afise. Rero twari dukwiye kurondera inkomezi, umuntu agahagarara, kandi birashoboka ko umuntu adenderukirwa kandi akaronka inkomezi. Akarorero murabona Petero yari yasezeranye ko atazokwihakana Yesu. N'abandi bigishwa baravuga bati niyo koba ari ugupfa twopfana. Ariko hageze igihe bose baramuta barahunga.
mugabo bamaze kuronka ubushobozi kuko Yesu yari yabasezeraniye ubushobozi, arahagarara bemeza bariko bavuga ngo aba baraborewe. Arababwira ati aba ntibaborewe, ati ibi n'ivyavugishijwe n'uwavugishwa n'Imana Yoweri, yuko mu minsi y'iherezo abantu bazoronka inkomezi, bakarota inzozi, bakabona ivyo beretswe. Aca arabasigurira, arabemeza ko umwe babamba ariko atararonka ubushobozi bari biyugaranye. Rero twari dukwiye kurondera inkomezi, kuko ibitumara inkomezi vyovyo ntibibuze. Rero umuntu rero niyadendebukirwa ku munsi w'ivyago, ku munsi w'ingorane, bica bigaragaza urugezo rw'inkomezi abafise. Rero twiyubare, abanyamahanga ntibatumara inkomezi, dusaba Imana iduha inkomezi dushobore kuhagarara, ahubwo tubahindure. Naho cyo bari kivange kiri muri twebwe ntikidushobore, kubera tuzoba dufise iki. Ndabifurije rero kugira inkomezi, ivyoza kutudendebura bisange dufise inkomezi, bigende biti yatunaniye. Naye majambo rero abayumvise mukayakira, Yesu abahezagira. Umwe asenga Imana. Mana turagushimiye nyakubahwa Yesu, turagukengurukiye cyane umucunguzi wacu mwiza, kuri hano muri twebwe uri kuravuga. Yesu turagushima ko uri kuravugana natwe mwami Yesu, uriko uratwibutsa ingene twokwifata muri kino gihe ca nyuma Satani ariko arakora mu buryo bwinshi. None rero turaguhaye kaze, ushishikara uvugana natwe, uvugane n'umukozi ahagaze agomba vuge, mwemwera namukoreshe ivy'inkomezi, twongere kumva Imana muri twebwe ivugana natwe. Umuntu wese yaje ngaha mutera iteka, yumve ijwi ryawe rivugana nawe. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.